uruhara. Reka dusome ijambo ry'Imana. Hosea igice cya 14 ntihahanye. Hosea igice cya 14 wa murongo wa nyuma kuva ku wa 4 niho turi. Bapurwa bajana 9:86. Hosea igice cya 14 tubaja kuri wa murongo nyine kugira ngo twegeranye amajambo. Igice cya 14 murongo wa 9. Ninde azi ubwenge natahura ivyo, ninde umuhanga nabimenye, kuko inzira z'Uhoraho ari ziroranye kandi abagororotsi nibo bazozigendamwo, ariko abacumura bazozigwamwo. Imana nitugirire neza. Yesu nashimwe. Twagiye turabiganira ko mugabo ubu tugomba tubisozere twegeranye amajambo ko nta bindi bishasha. Twagiye tuvugana kuri iri jambo rivuga ngo inzira z'Uhoraho zizogenderwamo n'abandi. Wakane twaganiriye yuko inzira y'Uhoraho tugenda turunguka, si inzira nk'iyi kaburimbo, oya, ni inzira yaciwe n'Imana. Iyo nzira yayiciyemo abagororotsi yo bonyene. Twagiye tuvugana ingene tugenda twunguka muri iyo nzira, twagiye tuvuga ingene tugenda twiyubura muri iyo nzira, twagiye tuvuga ingene tugenda twongera inkomezi muri iyo nzira. Ku munsi ugira 5 twavuganye ko iyo nzira ari igihome kirekire umugororotsi yiberamo akabaho, kuko mu nzira abantu bahura na byinshi. Mu nzira muhura n'abasi, mu nzira muhura n'abagizi ba nabi, mu nzira muhura n'abamucihebe, mu nzira muhura n'ibindi n'abakongera intege cy'abana. Ariko twasoma ijambo ry'Imana ku 5 rivuga ngo muri iyo nzira ni igihome kidukingira, hanyuma tugashishikara. Ku munsi w'ejo twaganiriye yuko muri iyo nzira barafungura, turarya. Imana yaraduteguriye irya ibyo kurya tugenda turafungura turi muri iyo nzira kugira ngo ntitugwisare. Twaravuganye ibitari bike. Uyu munsi tugomba dushishikare rero, kandi nakunda Imana muri iyo nzira. Muri iyo nzira tuhigira ibintu byinshi. Si inzira wowe wateguye, oya, ni inzira Imana yateguye. Mu byumba mu bitamu nta n'uruhara tubifisemo, nta n'agace kabyo. Ni Imana yateguye inzira kuba dutanguye agakiza. Yesu yavuze ngo ni jewe nzira, urumva gusanzwe iriho, ni jewe kuri, ni jewe bugingo, nta ushika kwa data nta mushikaniye. Si inzira rero twadutse ngo twenyine ngo turirongora, oya, muri iyi nzira yaririmbye ngo tujanye na Yesu. Ni inzira rero Imana yonyene yateguye, hanyuma rero kidushiramo kugira ngo twicemo tugende. Kandi iyo nzira izotujana gushika aho tuzoshika kw'irembo ry'ijuru. Muze murabe mu Kristo muri iyo nzira yaciye muri icyo gitabo basoma ingenzi, yaciye mu nzira nyinshi zirimo amategeko menshi. Ubwa mbere yari afise umutwaro, abamubwira ko niyashika ku musozi witwa Golgota ngo atarahamitse icambere yahuye na Yesu Kristo, aca mwambura uburemere bwose n'urya mutwaro, aca arashishikara ibirigumba ngo bamuha igitabo. Aca igitabo rero uzogende naco, uzogende urahura nabyo mu nzira, uzusome ico gitabo. Abanditse ico gitabo baravuga ingene yashishikara agenda, ibihe byinshi yahuye na Pawulo, ibihe byinshi yahuye n'amageragezwa, ariko n'ibindi bihe yahuye n'abamuremesha muri iyo nzira. Hariho ahantu yashitse bita mu gazu gahore, aho muri iyo nzu gahore niho bamuhaye igwanditswa, bamubwiye ingene akwiye kwifata muri iyo nzira. Rero ni ukuvuga ngo yari inzira iduga, imanuka, ikitama, igenda uku isubira. Mugabo hari undi mugabo yitwa Nyamujija Mwino yavuze ati iyo nzira turacamo ntayo ushobora, ngo aca yicira mu yindi nzira yari Yesu yavuze ngo yagutse. Yesu yavuze mushishikare guca mu nzira itunganye, kuko abayibo
kugakurira ukwezi kugaherukarira timureka zonuma niyanuma tuzomwisho. Aha sekretariya yo mw'ijuru iri ku kivi iriko iraturaba twese turi muri iyo nzira uko tuyisangiye. Abantu rero ntitubishura igihe kimwe, abantu rero ntitubenya igihe kimwe. Imana ifise uburyo muri iyo nzira twese bimenye tujana buhoro buhoro. Mwigeze kubona umuntu ariko aratembagaza siki ariko aratembagaza viki vewiti ngaho zanumva yegereye ujya mu nyene kico kivewiti naco ndiko ndasenga Imana n'ikituga nk'iki cyo kuvuga ubutumwa bwiza. Nyene kivewiti ramuraba ivyo si ifuzo muri data kijaje ubutumwa bwiza akuza abantu hari utumuje kukinga narushaka jamule ta bamumeneka hanyuma tuba kwikinga tugera ku moto hanyuma kwa moto kwenda tachi ikintu cyose n'utone bandi Imana aho nari ngo bakiriye bimwe data narakosoye kweli gushaka kwa moto cyangwa ubutumwa bwiza zireke zijya mugabo ujana muri pressure barimo muri wakarete bari kanya n'amaguru bwa mbere umuhamagaro bazushe hanyuma zogere mu bihegagega mu nyuma ndiko navuga ko muri iyo nzira bene data ndiko nakubwira wewe uri muri iyo nzira ihangane turi mu bihe bimwe ntituri n'ibabara rimwe ariko turi mu rugendo rumwe kandi urwo rugendo Imana niyo yaruteguye humura. Igikuru mfise ko kiri ku mutima wawe kinziri Abisirayeli bakagendera mu muco, Abisirayeli bakagendera mu nzira ibona, Abanyegiputa bari mu mwijima bariko jenero bataba abantu barabe kurimbuka kwe none umaze kubona ikintu kubera kibatashoboye kugira igitugu hakibona ebagabo ngo maze mu Abisirayeli ngo muba mwijima nyene kuko bari bazi kwibarabara ririho ngo bashishikara kurwana bariko barabakurikira muri uyo mwijima nyene. Ndakunda ahantu nasomye muri Bibiliya muri Kuvayo nguhoraho ngo acarugura idirisha bararugurukirayo irasirezi ko mwijihara mwinshi yarakoma kunyeruka arabitegereza gutya Bibiliya ivuga ngo acacisha kw'ijisho ryiwe ngo acarishira ko amafure murajya amashaka yiruka bwanguba ngo hanyuma ngo caravuga sinzi nene yavuze ngo he imikomote yose birabana amabandefe arabana abantu bagakubita ifarasi bikanga kubigenda gushika aho bahaguruka bakavuga temwe mwabagabo aba bantu nitumureke kuko uhoraho ariko arabagwanirira niwe yahindukiye kuturwanya nimubava inyuma mubona kubarire mumugororotse ari mu nzira y'uhoraho nuko uhoraho ari imbere yiwe kandi ari inyuma yiwe uzoturwanya ntazogwanywa natwe azogwanya n'uhoraho. Kweli kabisa ahandi Bibiliya ivuga ngo urwanya igishengero abakoze mu mbone urazi gukora mu mbone y'ijisho ry'Imana kubera iki turi mu rugendo twebwe turiko turagenda turi mu rugendo Imana yaduhamagariye ko turi mu nzira Imana yaduhamagariye. Uyu muntu rero ari muri iyo nzira iyo uhoraho ari imbere yiwe akaba inyuma yiwe hariyo amavantaje arunga nakivugira muri France hariho uturusho tw'umuntu ari mu nzira. Reka turabe akarusho ka mbere Zaburi igice ca 37 ku murongo wa 23 tumanuke gato. Iyi ntambuko z'umuntu zishigikiwe n'uhoraho akanezererwa inzira yiwe naho yotemba ntazoshika hasi rwose kuko uhoraho amuramira mu maboko yiwe. Uhereye nkiri muto none ndashaje ariko sinigeze kubona umugororosi yahebwe cyangwa urubyaro rwiwe ngo rusegereza ibyo kurya Imana nihabwa icubahiro. Iyi ntambuko z'umuntu zinezereje Imana, iyi ntambuko z'umuntu ziri mu mugongo w'Imana, iyi ntambuko z'umuntu zigana kuko Imana igomba. Bibiliya ivuze ngo amajambo yafashije mu mutima, Bibiliya ivuze ngo naho yotemba birashira ko umuntu ahinyaka. Cyo bazakora
aha mu kanya naje kuramukanya n'umuntu hari icuma kimwe nasubiye kuvyibuka nibutse ijambo uyu mudamu yari yibungenze hanyuma rero aratsika udashitari umugome aratsika kandi arakuriwe nza mbona aragombye kugwa hanyuma rero sinzi nyine nari iruhande ubwo nyine agomba kugwa mba ndamusabye hejuru gutya acaguma mu biganza canasubira muhagarika ncanibuka ijambo naho yotsitara umugororotsi naho yotsitara kuko shetani ari igihe atari ibitsitaza akadutega mu bintu naho yotsitara imana yavuze ntazoshika hasi kirazira kuko nzomuramira mu maboko yanje jewe sinzogwa mu izina rya Yesu. Harimo nashikana jewe ntabwo kwivira kubwo ege bikaba kuki uko ndiko ndiyumva baje kuzokumva nakuki kandi hagita nitabaga kiragute none ko ndiyariho iyaba hafi yatayiruka naho twakuriye ariko uyu munsi abana tubyaye uragaruka muhamagara ukamubwira mon frère ukamubwira petit frère akaca yibaza ko ariko wakutse naho twe twakuye ku nkonjo twakuye ku makofi utumva ikintu nane kugukosora ukosorwa n'imboni aho niho twaje dukura atari ibyizigiro dufise iyi Imana yaduhamagara idusubiza mu ibyizigiro itugira abantu bazima twari kera gato turico uyu munsi n'abafise ibyizigiro mbwira n'umwana navyaye n'umwana uzovyara kubera jewe so nakoreye Imana uzobaho zubaho nazogera hantu ikazokugora ndafise etikete ko nakoreye Imana narayibariye naho umwana wanje bizomugora nico nasomye kuri Dawidi namukundiye Salomo byaramugoye abana biwe byarabagoye ariko dusome mu vyete Imana yabwiye Salomo sinzogukura ku imbabazi zanje kuko bibuze ko so twabanye neza so twabanye kandi hari ico narahiye imbere yiwe narahiye ko nzomugumiza ko imbabazi zanje kubw'ibyo naho wantaye sindaguheba wabana kurikira Imana wabana kunda Yesu ariko hariyo amasezerano ciwe n'uwo twubakanye dufitanye n'Imana kandi tuyishuza ku bana bacu umugororotsi rero ari muri iyo nzira hari ibihe rero tugomba gutemba hari igihe tuzungazungishwa umva hari isezerano ntazokwigera atemba n'umunsi n'umwe kuko n'ibyaramuka bishitse kuko ari muri iyo nzira harimo sekirite y'amaboko y'Imana yo kuburanira iyo mvira utembagaye mu nzira shetani ahubwo gukubita umwe reka akakumena agahanga ariko turi muri iyo nzira yayo hari amaboko meza ari hafi yacu segura iratembera segura uhemurira segura ega vyura musegura biraza Zaburi ya 11 ku murongo wa 5 intambuko zanje zishikanye mu nzira zawe ibirenge byanje ngo nibigira gute ndekumirira muracu intambuko zanje iyo ziri mu nzira y'Uhoraho mu birenge byanje hasi hariho supaguru murataruye mu birenge byanje hasi kubera hariho Kristo ni ukuvuga hari ikintu Imana ishira mu birenge kugira ngo sinyerere kugira ngo nikunde ko nyerera iyo inzira zacu ibirenge byacu bishinze mu nzira y'Uhoraho bishinze mu nzira y'Imana aha twese nitwambaye ibirato bimwe hariho kera bakubwiye ngo yamba kugira ngo twebwe kera twambare ibirato biramba abigeze kubona ibirato biramba muzovyumva ko hari hageze kuba ibirato byitwa pireri wayambara imyaka 6
cyari ikirato cy'abantu bo bishi bakenye. Umuntu iyo ubona ko agomba kuraba ikirato kiramba, bamwambika ikirato cyitwa piyeri, twebwe twaracambaye imyaka myinshi. Icyo rero naho ushika mu byondo ikinyera kuko ni pine. Abantu benshi bashobora kuba batayimenya ni pine. Ni pine y'imodoka bahindura mu kirato. Chawi ubira hari igihe kuko nta n'ibyo twaba hanyuma hakagera igihe ugomba kuja kuresha umukobwa akubonye wambaye pine. Afere yariheze. Ugaca kubaza wachambara pine. Aho rero kuvuga yuko kakarato k'agaponchi ufise kakara kibarwa wakambara ugiye mu rubanza rw'imararwa hari iminsi 360 ngira wayambaza ipine kugira ngo ubike kakarato k'urubanza. Imana rero iyo umuntu inzira ziwe ziri mu biganza by'Imana hari ikirato imwambika cyagiri cyo mu Efeso cyitwa ubutumwa bwiza. Icyo kirato nikinyerera iyo cyambaye sijya abantu ngo yansitaje usitaje kandi atuvise wambaye sibiri ochiyo yarika bijya bintu yavuga yansitaje kama yansitaje ingena avuga yansitaje ingena yahagarara ingene yigira ukaraba n'ingene umuntu ahagarara baramusitaje none wambaye ikirato n'abaki wambaye ibirato bimeze gute iyo rero umuntu ari muri iyo nzira ayo bajaba ngo batsitaje bangire gute ntibanyubaka ntibangumoya ambara ikirato cy'umuntu ari mu rugendo rw'inzira y'uhoraho. Icyo kirato n'umurera ntupfa gutsitara ntupfa kwanga umwambika. Imana irakwambika igakwambika ikirato cyiza, ikirato cy'ivugabutumwa, ikirato gikomeye, ikirato cyo kutungana imisozi, ikirato cyo guhagarara nacyo n'ukubonye akabona ko wambaye ikirato. Kigira gatatu imigani 16 imigani igice cya 16 ku murongo w'ibiri ugeze ku murongo w'icenda. Imigani 16 ku murongo w'ibiri ugeze ku icenda. Inzira z'umuntu iyo zihimbaye Uhoraho atuma n'abasi biwe buzura nawe. Ibike birimo ubugororotsi biruta inyungu nyinshi zirimo kubwaritana. 9 umutima w'umuntu wigenera inzira yiwe ariko Uhoraho niwe atumbereza ibirenge byiwe. Imana ntihabwa icyubahiro. Inzira z'umuntu iyo zihimbaye Imana nta maso ugira ngiguha kuzura nawe ikaha naho yoba kankunda ariko nta muntu numva mwe gushira mu mutima wanje ngo habone ikibanza ngo mu maso wanje. Inzira zawe kuraca mu Uhoraho iyo zihimbaye Imana. Abasi bawe baraza abatagukunda abakwanga baca bakuza ngo muzure nabo. Mu myaka iheze yarigeze kubona umwana atumwe anzako arambwira ati ndakubwira mwana bate jewe ndakwanga sera yuko abantu yaturagoje namwitegereje umwigire none ko ryamye ndakubonye ngo nicyo gitumana cyo kwakira ko ndakubarira ariko ni none unyangiriki nagira umuntu bankana kuko bahuye muri business cyangwa babanye bikana none icyagutumye wumva ko unyanganiye ngo ya ngo niyumva no gusa kukwaka kandi aharirimba kandi abakora ibikorwa by'Imana nta naho twigeze duhura nawe ngo tugatata tunashwara ngo nicyo gituma naje muri iyi myaka yose narifise iki kintu umutima kugira ngo ndakikwaturire hanyuma ugende ubizi. Impambane
mu mitima yacu hari ibintu byinshi twoshirayo mugabe icyo gikwiye kucamo. Uyo muntu harahera iminsi ndasubira ndagera kumurondera, ndasubira ndamubaza mbega n'ubu uracanya ngo yabyaragabanutse urakoze. Ndasubira kandi kibigenda cyo kumurondera mbega tora kunyanka igeze ati darasuye kugabanuka kose ubu ntabwo kumva akantu kaduga muri jewe ko kugukunda. Ikindi ndaje mutumira niba sotera dusangire tujya tugenda turasangira kuvuko uyo muntu yabaye inshuti yanje. Ero abantu b'Imana ntabwo Imana bahana, ntabwo Imana yo kwahana bakaraja mu ijuru, ntabwo Imana yo kwahana mugenzi wiwe avuge ngo ari mu nzira y'Uhoraho, ahubwo ibirenge byawe bishinzwe neza mu Uhoraho azoguha kuzura n'abakwanga. Kandi hano nuza gushira agati mu kinyuma hose baragukunda bo benshi. Nuwaje kutubambirwa abo yakirije, abo yagiriye neza, abo yakoreye ibitangaza, ari wabo yakirije abarabo bari bimuga, abandi bari barapfuye, nibo bageze imbere ya Pilato ati mubambe. None hagiraje Bartimayo yivuka ntabakuze, ntabakuzi, ntabandi, ntabahagaze kwa Pilato bavuga ati mubambe, kandi yarabakoreye icyiza. No kuvuga ngo ntuza wicare mushaka kumubwira gukundwa na bose bazobakubesha, ariko kandi bajya bakwanga, bajya batakwiyumvamo, bajya niwaguma mu nzira y'Uhoraho ukaguma mu nzira yayo ngo bajya bose izobazana muzure nabo. Somesa 55 Roma 6 soma mu izina rya Yesu ijambo ry'Imana 55 Yesaya ku murongo wa 6-8. Nimurondera Uhoraho igishobora kubonwa, nimumwambaza akiri hafi. Umunyabyaha nareke inzira yiwe, ugabitana areke ibyiyumviro byiwe, agaruke ku Uhoraho nawe aramubwira ikigongwe, agaruke ku Mana yacu ujye ukunda guharira, kuko ibyiyumviro byanje atari byo byiyumviro byanyu, kandi inzira yanyu atari yo nzira yanje, ni ku Uhoraho agize. Imana ntihabwe icyubahiro. Hariho umutumiro uri kuratumira ugaze nimuze ku Uhoraho, mwebwe mwese mwafashe inzira itariyo. Abari mu nzira y'Uhoraho baramahoro, abari mu nzira y'Uhoraho baranezerewe, ariko hariho umutumiro utumira kuri uyu wese ari mu nzira itari Imana, ari mu nzira itariyo. Hari umutumiro uri kurahamagara, nimuze muve mu nzira yanyu, muve mu nzira mbimaze mu minsi, umaze igihe uri mu nzira mbi, uri mu nzira ikuruhije, uri mu nzira uryama ntusinzire, uri mu nzira uryama umenga urarushe. Hariho umutumiro Uhoraho utumira, nicyo gituma mutume muri minsi. None kurushe, none kunaniwe, none ko wumva muri uru rugendo byanse, ariko muri iyi nzira ni ahantu tuzohembukira, ni ahantu Imana ivugana natwe, ni ahantu Imana idusanga. Ariko nafise ijambo ry'umutumiro, niko natumira wewe wumva urushe, niko natumira wewe wiyondera inzira, niko natumira wewe Bibiri ivuga ngo ibyiyumviro by'Imana sibyo byiyumviro by'iwawe, inzira z'Imana sizo nzira z'iwawe. Ariko aragutumira, ngwino mva muri iyo nzira umaze mu minsi, mva muri iyo nzira umaze mu minsi uko uragendamo. Wabonye ku buzima bwase hari aho wicara ukavuga icotuma mpa, icotuma mvaho, kubera iki? Kukurushe, kukunaniwe. Ariko bari muri iyo nzira Uhoraho ari imbere yabo, kandi Uhoraho ari inyuma yabo, bari mu nzira ya sekirite Imana yabatoranyirije. Ariko iyi nzira urimo urarushe, hari utumira turaguha. Va muri iyo nzira, va muri iyo nzira urimo, barehumpe, va muri iyo nzira. Nta bundi butumwa twokubarira, tumaze iminsi tuba turabwira abantu bari muri iyo nzira ko bakwiye kurema, turi kumwe n'Imana, turimo turacana nayo. Ariko va muri iyo nzira. Hari umugabo yigeze gupfira muri iyo butari ibitero, kandi akaba yamukande kote senge mubwiriza kanaka areze nk'imyaka nk'iyi, yakora amanyanga
kandi agakora ibibere mu ishengero ry'Imana, agasuzugura iby'Imana. Burya hari igihe cy'umuntu gihera ku muntu Imana ikamugabo. Iyo muntu barantuma ko nanicaye aha tinyarukanyaruka harimo nagomba gucikana kandi aragukeneye, kandi iyo muntu yari yakubiswe inkoni n'insinzi yari inkoni kwe, yari yagizwe paralizi iki gihande cyose nticyakora. Hanyuma rero tugiye kuganira kuko yarapfuye, acarambarira amajambo yambabaje ngo urazi igituma naho nagutumyeko, ngo nagutumyeko ni kimwe gusa, ngiri ikimenyetso cy'uko napfuye menyesheje aya matangazo. Ni none aya matangazo warira gutuma ku mutubozi w'Imana ati cara, ndicara yafise amabanga kanaka akora, ati jewe umupentekote wa kera ariko narafyiye n'Imana, kandi Imana wirampanye ngira nshikane ngo kuko naryamye muri iri joro ndarota, ngo ndota haza umuntu ampagarara hejuru mu ndoto ngo arambarira ati ngo kuko wakiye n'imburi y'Uhoraho, aha niho ngo yarosega ngo ndaguciriye kwiteka, ngo ntuzopfa usubiye kubona umuco ukundi. Hanyuma rero ncanashika ariko aranyiganira ayo majambo, nca nanje ndikoraga ku majambo y'Imana. Bibiliya ivuga ngo naho ibyaha byanyu byotukura tukutuku ngo Imana irashobora kuvyeza, icyaha cyonyine kidashobora kwezwa niba wararogose kuri mpemu yera ubindurire, ukaba wararogose kuri mpemu yera ugatitura ibyo Imana yakoze, hanyuma mpemu ikarakora aho n'ikibazo. Aca aravuga ati ibyo nabyo nomenya mugabo aragenda kubwire, vuga usome amajambo y'Imana uheze, niwaheza nagenda musezerane nawe uzoshikaye jewe ngo nibone mporokera muri Gihinomu. None uyo muntu nanari gushishikara mfasha gute, ndazikurura amajambo y'imbabazi z'Imana, ndavuga ubuntu bw'Imana, ndavuga kugira neza kw'Imana, ndavuga atahari umunyabyaha atotogwa, ndavuga atahari umunyabyaha Imana ikamushikira. Amarira neza ati nawe uriko urashishikara uvuga urubanza rwanje ndaruzi. Uba nakubwire muntu w'Imana, aha Imana isemereye uko ukaguma wirukanya ahantu visi ibintu mu mutwe n'amaguru, ubuntu bw'Imana bugushikako ijoro n'umutaha. Imana ivuze ati hindukira hindukira, mpejeje ati kubuze gutyo rero mbega niwizera ko imbabazi z'Imana nazo zisaba zigize ati ntazo wizera sega Imana y'umugisha ndasabye umutima urasigaye ubweza. None ko Bibiliya ivuga ngo kwizera k'umuntu niko kuzomuka nta no kwizera kw'isi, ariko ndakwinginze Mana umwibuke uyu muntu yarigeze kuba mu ishengero ariko ibibi yambwiye yakoze byaragahomera munwa kame pejeje ngihaguruka acacika chikana taki ngakimwe ishobora kandi gufasha urazi umuntu ubuntu bw'Imana muri imbere yiwe, ariko yibutse inzira yarimo yabwiye ati nari mu nzira mbi ngo turaziranye nayo narayikorera yizi, ariko ibyo nakoze ibi nakubariye byagahomera munwa nayo nyine twaravuganye, kuko yajyanye abona ngo ikintu kimeze nk'umuryango ngo kiraza imbere yo kirakinga. Uyo muntu amanuka ikuzimu mbona babwire shengero ry'Imana, guma mu nzira y'Uhoraho, guma mu nzira y'Uhoraho, kuko muri iyo nzira niho hari imbabazi, niho ishobora kudusaba. Ariko ava muri iyo nzira wowe uzi umaze iminsi ugereramo hari imburi kirakubari bayo umuntu uracariho uracahamagara twunamika amaso gusa bayo umaze iminsi ugendera mu nzira mbi, wa
nuko yakubonye, irakuzi, iratahuri, irazi n'ibyo urimo, irazi n'ibyo umaze mu minsi. Vayo ugaruke mu nzira y'Uhoraho. Iriko iraguhamagara. Ngwino, ngwino, ngwino. Maze iminsi uhenda Imana, ushobora guhenda Imana. Imana irazi intambuko zawe, Imana irazi ko wamaze kudepia, Imana irazi ko wamaze gutinzira, Imana irazi gutakira inzira yayo. Kanatsinda ntuheruke no kuvugana nayo, ntuherutse no kuganira nayo, uri mu nzira mbi, abadayimoni bakugiriye nabi, urarorota ibigabo bikwiruka inyuma, urarorota imbuga zikwica. Kubera iki? Uri mu nzira itariyo. Vayo, tukabaho n'ubwiza.